Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye. Ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Ndayishimiye canke Ndikuriyo. Nyuma ya Generali Arengiyome Bunyoni ibintu ntibyoroshe na gatoya ngaha mu gihugu c'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye nyuma yo gukura Generali Arengiyome Bunyoni mu mabanga akamupfunga akamunyaga ibyo byose, ubu igikurikiyeho Ndikuriyo nawe yaba agiye gushikirwa, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye arabona neza ko Ndikuriyo ariwe unyoteye ubutegetsi, ariwe unyoteye intebe isumba izindi ngaha mu gihugu c'u Burundi. Hakaba hari amakuru avuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukora ibishoboka byose kugira ngo amwikureho, amukoreye iremetanya nk'ibyo yakoreye Generali Arengiyome Bunyoni wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi. Generali Evariste Ndayishimiye arabona ko mu bantu basigaye bamuteye umugongo canke se bamubangamiye ku rugero rukomeye cyane harimwo umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reverend Ndikuriyo, kandi akaba ari usigaye ufise ingufu zisumba abandi bose bashobora gushaka kurwanya Perezida Evariste Ndayishimiye. Kandi mukamuzi ko n'amakuru ahari yemeza ko mu mugambi wo gutembagaza ubutegetsi Generali Arengiyome Bunyoni yari afise yarawufatikanije n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reverend Ndikuriyo, nk'uko nawe yabyivugiye mu rubanza, akavuga ko ubutumwa bwinshi yabunyuzaga kuri Ndikuriyo nawe akabujyana mu gihugu ca Tanzania, aho yabushiraga umugambwe uri ku butegetsi CCM, ariko ibyo byose nyene bikaza byerekana ubushuti ndetse n'ubugenzi buri hagati ya Generali Arengiyome Bunyoni ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reverend Ndikuriyo batazira kora. Akaba ariyo mpamvu Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakora ibishoboka byose kugira ngo amwikize. Akaba n'amakuru avuga ko kuri no mugoroba ku rugo rw'umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reverend Ndikuriyo ariko harakorwa isakwa rikomeye cyane, aho benshi bemeza ko byanga byakunda Generali Evariste Ndayishimiye intumbero afise atayindi uretse gufata Ndikuriyo nawe akamupfunga. Ariko nanone andi masoko adushikira ava mu begereye Perezida Evariste Ndayishimiye akatubwira ko Generali Evariste Ndayishimiye adakeneye gupfunga Ndikuriyo igihe agipfunze Generali Arengiyome Bunyoni, ahubwo akaba afise umukenyure umwe uhambaye kandi uteye ubwoba wo kumaramaza Ndikuriyo, amaze akamwaka umugambwe akamunyaga amatungo nka yose, yarangiriza agasigara wenyine. Ibyatuma atabona imbaraga zo gukora ibishoboka byose kugira ngo atembagaze ku butegetsi Perezida Evariste Ndayishimiye. Ndikuriyo nawe murazi ko atari umuntu woroshe na gatoya, nawe ariko arategura amakosa atari makeya agera muri 12 yo kwagiriza Perezida Evariste Ndayishimiye igihe azaba ariko arakora ibishoboka byose kugira ngo amukure ku butegetsi. Ni byinshi twabateguriye biriko biravugwa mu no mugoroba, aho umwanya ibara rishobora kugwa. Hakaba n'amakuru avuga ko Reverend Ndikuriyo yamaze gupanga imbonerakure mu gihugu cyose kugira ngo igihe Perezida Evariste Ndayishimiye abashatse kumukura ahite azishira mu mabarabara, amaze zitangure kurwana n'abapolisi ndetse n'igisirikare c'u Burundi. Aya nyine akaba ari amakuru ari guhanahanwa ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye, ndetse akaba ari amakuru ari kuva mu mbonerakure zitandukanye ndetse n'abegereye Reverend Ndikuriyo bavuga ko bagomba kurikanura kugira ngo Ndayishimiye bose ntabamarire mu munyururu. Byose nyine twabateguriye tugiye kubashikiriza mu idonido y'amakuru. Wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, byondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo.
ubundi ibi biriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi biriko birakomoka kuki? Benshi bati umuzi wa byose ni umutego Perezida Nkurunziza asigiye Perezida Ndayishimiye. Ni umutego ukomeye cane kandi ugiye gusiga usambuye igihugu c'u Burundi, kuko Ndayishimiye ari gushaka kwigizayo ibihangange nka byose, navyo bikaba biriko birashaka gusenyura ubutegetsi bwiwe. Kugira yemere gutanga ubutegetsi, Perezida Nkurunziza yari yapanze bituma agumana ijambo rya nyuma ku bibazo bihambaye by'igihugu. Umukuru w'igihugu nawe agakora ibyo amutumye. Intambwe ya mbere yabaye itegeko ryamugira imboneza yamaho, rikaba kandi ryamuha kugumana ijambo rikomeye ku bibazo bihambaye by'igihugu. Intambwe ya kabiri yabaye yo kubwira Evariste Ndayishimiye amazina yabo azogena mu bibanza bihambaye by'igihugu. Bunyoni ku mutwe wa leta Ndabirabe mu nama nshingamateka, Sinzohagera mu nama nkenguzamateka, na Ndikuriyo ku burongozi bwa CNDD-FDD. Ikitazwi nuko ari we yoba yari kubandanya arongora inama y'inararibonye z'umugambwe. Byose byari bipanze ku buryo Perezida Ndayishimiye yobaye ahabwa amategeko y'ibyo akora byanga byakunda. Perezida Nkurunziza amaze gusandaba, ikarata yari ihindutse naho ibihangange bitashotse bibibona. Naho yubahirije ibyo yavuganye n'umuhisi Perezida Evariste Ndayishimiye, yagumye agerageza kwigobotora uwo mutego bamushizemwo. Inzira ya mbere yatoye yabaye iyo kugara amariba y'amafaranga ya bamwe mu bihangange, cane cane Generali Bunyoni, kugeza naho amwatse ibye byose, kandi bikuboneka neza ko Ndayishimiye yakoze ibishoboka byose kugira ngo yigize kure Bunyoni. Aho Ndayishimiye yafashe nk'ingingo zo guhagarika amasezerano yo gucukura ubutare, guhagarika isosiyete yakora za pasiporo muri pafe, gusubiramwo ibijanye n'igene gitoro kiza mu gihugu, kubanza guhagarika urudandazwa rw'abakenyezi mu bihugu by'Abarabu. Ibi bintu byose byari byinjiriza amamiliyaridi menshi cane akarwi k'ibihangange kari gahanganye n'umukuru w'igihugu. Amajambo yose yavuze yo kurwanya ibiturire yafashwe nk'ayo kurabuza ako karwi. Ikindi Perezida Ndayishimiye yakoze kwabaye kwigizayo buhoro buhoro abakoranye na Nkurunziza mu biro by'umukuru w'igihugu n'ahandi. Agitangura wamengo ntazabakomakoma, ariko yagiye arakuramwo umwe, none ubu abatari bake baragiye. Ndayishimiye yazanye abiwe. Ingaruka yabyo nuko urunani rw'abamurwaniriza mu butegetsi narwo rwabaye runini cane, kugeza aho bategura amakosa ashika muri 12 yo kwagiriza Perezida Evariste Ndayishimiye. Amakuru dufise yo mwibanga avuga ko akarwi kabiyita ko bagendera iragi rya Nkurunziza kari kateguye amakosa 12 yo kwagiriza Perezida Ndayishimiye. Ayo makosa agaruka cane ku guhemukira urugamba rwa CNDD n'iragi rya Nkurunziza, kumena amabanga no kwifatanya n'abansi. Abagize ako karwi bagiriza kandi Ndayishimiye ko abakengera. Aho niho Ndayishimiye yaronka amakuru ko umugambi wo kumutembagaza ugeze kure, nawe aca arabogoza abo yise ba maconco, ariwe Generali Arengiyome Bunyoni. Naho mu nyuma byaje kuboneka ko Bunyoni yarenganye ku rugero rukomeye cane, kandi biza kuboneka ko ibintu byabaye rwose ari amakosa akomeye cane. Akaba ariyo mpamvu abarundi kugeza uyu mwanya bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo bikureho Perezida Evariste Ndayishimiye, cane cane ibihangange bikomeye cane bikomoka muri CNDD-FDD, kuko bavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yabahemukiye ku murindi ukomeye cane, kandi bakavuga ko Ndayishimiye ariko arata igihugu mu manga. Aho niho Ndayishimiye yaronka amakuru ko umugambi wo kumutembagaza ugeze kure, ahita abogoza Generali Arengiyome Bunyoni. Kuva Generali Bunyoni abogojwe ndetse akanapfungwa, amaso yose ari kuri Reveriyani Ndikuriyo. Ndikuriyo ntatinya kwerekana ko ashobora kuvuga ibitandukanye na Ndayishimiye, kandi ko adashigikiye ingingo z'umukuru w'igihugu, na cane cane izihana abasuma. Ubu Reveriyani Ndikuriyo aboneka nka kizigenza bavuga ko bari mw'iragi rya Nkurunziza, kandi babona ko babangamiwe. Abo basigaye bihaye akazina k'abaporo, ariko bikaboneka neza ko Ndayishimiye amaze kubamara ingufu ku buryo bukomeye cane, naho nabo bari gukora ibishoboka byose kugira ngo bamusenyure. Perezida Ndayishimiye yaratahuye ko ataho azagera adafise umugambwe mu minwe, ariko asanga Reveriyani Ndikuriyo nawe yarafashe ikibanza kinini ku buryo kumukura bishobora guhungabanya umugambwe wose. Mu ruhande rwa Ndayishimiye hariho abashaka ko Ndikuriyo akurwa uko bigenda kose.
hakaba n'abibaza ko byoba byiza bagiye buke buke ibyo kumwigizayo bakabiha umwanya. Ku ruhande rw'iwe Rev Ndikuriyo ntarota kurekura umugambwe kuko arabona neza ko ariho hegera ku butegetsi, kandi arabona neza ko Ndayishimiye amurekuriye umugambwe ibara ryaba riguye, yaba asambuye igihugu c'u Burundi ndetse n'umugambwe. Benshi bakavuga ko ibyo ari byo byose iri hangana rishobora gusiga risize rikoze ikintu gikomeye cyane rikuye ku ubutegetsi bwa CNDD bigahita biha amahirwe abarundi batabukeneye ari benshi. 2027 iri hafi kugera, ariko bose niho bahanze amaso. Ibigezwa ni byinshi mu bitandukanya Evariste Ndayishimiye na Rev Ndikuriyo, ariko igihambaye rwose batazigira bavuga nuko bose batanguye gushinga ijisho ku matora y'umukuru w'igihugu ya 2027. Abagumyabanga barabona neza ko batazongera gutuma Perezida Evariste Ndayishimiye ariwe userukira umugambwe uri ku butegetsi, kuko Rev Ndikuriyo ari gukora ibishoboka byose kugira ngo icyo gihe kizagere baramaze guca ingufu zikomeye cyane Ndayishimiye, ariko nawe arabona neza ko bigoye ko azabishikaho. Uzoba agaba umugambwe by'ukuri niwe azitoza. Perezida Ndayishimiye arazi ko adafise umugambwe atokwitoza mu kiringo ca kabiri. Rev Ndikuriyo nawe arabona ko yoshobora gushikirwa kurongora igihugu hamwe yogumana neza umugambwe gushika muri 2027. Ariko rero naho bimeze gutyo, ibyo bahurira ko nabyo si bitoya. Ico bita gukomeza systeme babanje gukumira abo bita abakeba. Imbere yo gutanga ishikanwa ubanze uhere amatati na mugenzi wawe. Niwajana ishikanwa ryawe ku gicaniro ukahibukira ko hari ico upfa na mugenzi wawe, usije ushikanywa ryawe imbere y'igicaniro ubanze ugende wikiranure no mugenzi wawe uce ugaruka ushikane ishikanwa ryawe. Benshi baravuga ko abategetsi ba CNDD nabo bavuga ko bashize Imana imbere, ariko mu by'ukuri batigeze bashira Imana imbere, kuko byarabonetse mu rubanza rwa General Arenguiyome Bunyoni, aho abarundi isinzi batunguwe no kubona Perezida Evariste Ndayishimiye akorana n'abapfumu mu gihe yirirwa avuga ko yashize Imana imbere, kandi akirirwa ahenda abarundi ko bose bashize Imana imbere. Mu by'ukuri atari byo, birirwa mu bapfumu, ibyashavuje abarundi batari bake. Ubwo aya masengesho atigera abibutsa ko abarundi bose ari abana b'Imana, ko atamurundi akwiriye kuguma mu buhungiro no kwakwa ijambo mu gihugu ciwe. Amasengesho bakora bapfunze inzirakarengane n'abahejeje iminyororo, amasengesho atuma abajejwe kuniga abantu n'abasuma bumva batekanye. Ubwo ayo masengesho hari ico amariye abarundi. Iyo mpamvu bisanze basenga abapfumu aho kugira ngo basenge Imana, akaba ari cyo kibabaza abarundi batari bake. Bimaze iki kumara iminsi 3 mu masengesho, ariko umaze imyaka 8 ufungiye ubusa Christian Butoyi ndetse n'irenga? Bimaze iki iyo wajije imyaka myinshi bene wanyu mu buhungiro ugahakana urubanza rubatunganiriza? Bimaze iki kumara iminsi 3 mu masengesho wiyabagije amaborogo y'imfubyi n'abapfakazi zabo wanyuruje, ndetse n'abasirikare b'u Burundi bariko baragwa muri Kongo? Ibi byose ni ibibazo abarundi bibaza, ariko bagahita babona igisubizo, kuko basanze abategetsi ba CNDD Imana bavuga atariyo bashize imbere, ahubwo bafise Imana yabo basenga. Aho niho atarukiza ruboneka ko ruzova mu ikoraniro rigenda riba mu makoraniro agenda aba mu gihugu cy'u Burundi, kandi bikaboneka neza ko naho bavuga ko bashize Imana imbere, ahubwo bariko barasenya igihugu cy'u Burundi ku rugero rukomeye cyane. Amakuru ahari nuko ibintu bitoroshe na gatoya hagati y'umukuru w'umugambwe ku butegetsi Rev Ndikuriyo ndetse n'umukuru w'igihugu General Evariste Ndayishimiye. Amakuru adushikira nuko Perezida Evariste Ndayishimiye yaba yohereje abajya gusaka urugo bw'umunyamabanga mukuru bwa ku butegetsi, ariko Ndikuriyo nawe akaba ariko arakora ibishoboka byose kugira ngo ntashikirwe n'ibyashikiwe General Arenguiyome Bunyoni, aho yamaze gutegura imbonerakure akavuga ko umwanya wari wose bagira icyo Ndayishimiye yagira ico kora zihita zimutabara, kandi murazi ko imbonerakure ziyoboka
Reverien Ndikuriyo akaba ari no mpamvu benshi bavuga ko iyi ntambara Perezida Evariste Ndayishimiye bizamugora kuyitsinda kuko ubu ngubu ibihangange nka byose biramwijunditse kubera amakosa akomeye cyane ndetse n'ibikorwa bigayitse yagiye akora byerekana ko ariko arakora amakosa akomeye cyane. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.